Hichintuka Hichilema Hakainde ise hichintuka izina ryamunaniye kuvuga aza kuvuga ngo hichintuka none n'abaga usangira kuguru ane y'ubutegetsi bw'i Burundi niyo nyene yuko bavuga igihushanye cy'ibyo bakora. Si ikibazo cy'amatongo ko nabo bahajya amatongo mwambe ko muravuga soso imihinguro ryabo ntirifise ubushobozi bwo gushobora guhingura isukari twifuza, ariko none ko isosumo ari ihinguriro ryinjiza amafaranga ridandaza. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru atandukanye bavugwa irya nino, aho tubashikiriza amakuru avugwa muri politike, mu mutekano, ubutungane, agateka kazi na muntu, muri ziba zavuzwe mu binyamakuru bigaruka ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ibindi byinshi bivugwa irya nino. Les dignes filles et fils de l'Afrique, nous accueillons avec plaisir vos excellences, chers frères Hichintuka Hichilema Hakainde, président de la République de Zambie et président de la conférence. Uwo ni umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito, ni mu nama ya komesa yabereye mu gihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yarihaye amenyo y'abatwenzi. Hari byinshi byabaye muri iyo nama mutamenye, ibidasanzwe byakozwe n'umugore wa Perezida Ndayishimiye, Angelina Ndayubaha. Imodoka idasanzwe Angelina Ndayubaha agenderamwo ndetse n'iyo umukuru w'igihugu agenderamwo. Benshi bavuze ko Angelina Ndayishimiye ari we yubashwe gusumvya umugabo wiwe, abandi bati n'ubundi birazwi ko Angelina Ndayubaha ari we arongoye igihugu, bati Perezida Ndayishimiye we ahari nk'igishusho. Benshi bagiye bakunda kuvuga amajambo atari make, ariko nanone Perezida Ndayishimiye Varisito ivyo yakoze muri iyo nama ya komesa benshi babifashe nkaho ari ibintu vy'akamaramaza. Uburundi bwihaye amenyo y'abatwenzi. Mbere yuko tuja muri ivyo katubanze twumve ivyo umushikiranganje wa mbere wa Kenya yagiye kubwira abarundi abanyakenya mbere yuko avuye mu Burundi. Ivyo yavuze ko yabonye mu Burundi arakamaramaza, hawana mafuta, hawana petroli nzuri kama tutafanya vile. Na tumekuwa tukitembea, juzi tumekuwa pahali, sitaki kutaja mataifa. Kubadilisha uchumi wa nchi sio kitu rahisi. Tumekuwa kwa nchi hawana mafuta, hawana petroli, public transport ime collapse. Ati sinza kuvuga ico gihugu icarico. Ejo bundi twari mu gihugu batagira igitoro, ntibafise essence, ivyo kwiyunguruza vyarapfuye. Tumeona mataifa bara la Afrika saizi watoto milioni 100 hawaendi shule kwa sababu ya ghasia na vita. Tushikane kama Wakenya, tuhakikishe kwamba hatufiki kiwango kama kile. Tuepukane kabisa, tuwe na utaratibu na tuheshimu serikali, tuheshimu rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, ili ndio tuwe na manufaa nzuri kama tutafanya vile. Uyo ni umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Kenya yari yaje mu Burundi mu nama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango wa komesa, aho iyo nama yavugiwemo ibitari bike ariko hakanaberamwo ibitari bike. Benshi rero bavuga ko igihugu c'u Burundi basanze ari igihugu kidafise igitoro, igihugu kidafise uko ciyunguruza. Uyu mushikiranganje wa mbere wa Kenya akaba yitwa Musalia Mudavadi, akaba yashitse yigisha iwabo avuye mu nama ya komesa mu Burundi. Ati sinza kuvuga ico gihugu, ejo bundi twari mu gihugu batagira igitoro, ntibafise essence, ivyo kwiyunguruza vyarapfuye. None ubu ngubu abavuye iwacu baducako umugani w'igihugu atakigenda, igihugu kidafise ico kimariye, igihugu kigayitse mu makungu. Benshi babona ko igihugu cangiritse kandi cangirijwe n'ubutegetsi buhari. Mbere yuko tuja kubivugwa mu muryango w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito n'umutambukanyi wiwe, katubanze tubabwire ku vyabereye mu nama
nkenguzamateka. Ni ibintu bikomeye cyane bivugwa ndetse bikaba vyagarutswe ko no na Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkenguzamateka. Umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yarabajije impamvu ubutegetsi bwitwararitse guha Sosumo abarwizatunga b'abanyamahanga kurusha kuyireka ikarondera uburyo bukwiye bwo kugura ivyuma vyayo, no kuvuga bakagura uruganda rushasha kubera abategetsi bitwararitse kudandaza. Akibaza ni kubera icyo abategetsi bitwararitse kudandaza ishirahamwe ryunguka, mbega leta ishaka guhomvya amashirahamwe yose? Ni ikibazo gikomeye cyane, bamwe babona ko ari no mu bihanze Burundi kubera ko indongozi zifata ingingo zitiyumviriwe ko ari byo bituma igihugu kibandanya gusubira inyuma hakuja imbere nk'ibindi bihugu. Ndazi ko Honorable Emmanuel Sinzohagera atari ikijuju. Kudandaza Sosumo birafise ico binyegeje imbere y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Petero Nkurunziza na Alain Guillaume Bunyoni bari bafashe ingingo yo guhombesha Sosumo kugira bonyene bace bayigura ku mafaranga make. Ubu rero ntawe uzi ko abatwara uyu munsi nabo baba bafise iyo ntumbero nyene, canke se ko bashaka kungukira mu kuyigurisha, maze rero hakaba igiciro kibwirwa abarundi n'ikindi gikomeye kizomenywa n'abakuru gusa. Ivyo nivyo rero vyakozwe ku ndege Falcon 50 yahoze irerura umukuru w'igihugu. Kugurisha ishirahamwe rikomeye kandi ryunguka ntivyumvikana. Hariho ikinyegeje. Perezida Bagaza yari yakoze ibishoboka byose mu kuduha amahinguriro akomeye, none abandi bananirwa kubaka ihinguriro na rimwe ry'igihugu, bakihutira kurya nayo bahasanze. Uyu mukuru w'inama nkenguzamateka arakwiriye gushigikirwa, niwe jisho ryonyene igihugu gisigaranye mu ntwaro y'abasuma. Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkenguzamateka, kadukurikira amajambo y'inkoramutima yashikirije. Ariko none vuga ivy'amatongo, je mvuga nti burya ikibazo ca Sosumo ntigihagaze ku matongo yaho barima. Ikibazo ca Sosumo gihagaze yuko ihinguriro rirashaje. Ishinguriro rirashaje. Si ikibazo rero c'amatongo. Ko nabo bahajya amatongo mwambe ko muravuga Sosumo ihinguriro ryabo ntirifise ubushobozi bwo gushobora guhingura isukari twifuza. Ariko none ko Sosumo ari ihinguriro ryinjiza amafaranga ridandaza, kubera iki twirirwa turiboha tuzana abantu kwega nabo n'abadandaza, kandi urumva mwarinze mumuzana ashiraho amakondisiyo yiwe. Ibyo hari mumusaba ngo azane ngo ayo mafaranga ngo 150 y'amadolari ngo harimo iki, ntabyo azobereka. Kandi najewe ndi umudandaza ntabyo nobereka, kuko niho nungukira. Habuze iki mwa mushikiranganje kugira ngo Sosumo muhe uburenganzira igende irondere uruganda rushasha, hanyuma izorihe? Byukuri ndatangazwa no kubona amashirahamwe yose ya leta ariko aduca mu myanya y'intoki, kubera ko usanga mufata ingingo dufata umwanya munini cyane. Ikibazo cya Sosumo kimaze hafi imyaka irenga 10 baguma bavuga mugabo. Iyo dufata ingingo tukavuga duti Sosumo ubu hariho uruganda rugezweho ku $200 z'amadolari 25 ushobora kuronka, genda ufata ideni uruganda rwiza rushobora kudatakaza mbere niyo muri ko murahi ingura mbere. Umwana ashaka na bya bindi byose mwavuga bagacagira n'akanurundi ruganda rutoyi rwo guhingura etanol n'ibindi bijya byose bakabazana, kubera iki tabikora? Je nibaza yuko umwa mushikiranganje Sosumo ni muyiherekeze murabe muri leta mu nama shikiranga mu byo muzotanga mu raporo, shiramwo na option yuko
yoyiha uburenganzira bwo gufata ingurane ikagura uruganda rushasha rugezweho, kuko amafaranga birirwa barayonona pièces de rechange. Niyo bagiye kurondera ivyuma nta bicyari ku isoko, birirwa barabaza basubiramwo n'ibyo bakagira, ugasanga ni ingorane. Amafaranga yose baronka nta kindi handi aherera. Tureke kuguma tuzunguruka, inyishu zirahari, ahubwo nimufata ingingo. Ikibazo nuko kubera ko tubona umenga ibyo twita ibya leta nta numwe ashaka kwiyangaja, mugabo iri gahingura ryaba ryari ry'umu privé Sosumo riba rigeze kure cyane, riba rifise rishora no hanze, mugabo twebwe usanga ari ingorane, usanga ari ingorane. Abantu menga turakora ko tugasha, ntimuhave munkwegera, mugabo ivyigwa byarakozwe, byose byarakozwe, habuziki nihafatwa ingingo, hanyuma ihinguriro turinagure. N'ahandi turavye amahinguriro yose ya leta, nimba mugomba ko rimera nka Verundi, rimere nka Otebe ivyayi birirwa barata, amahinguriro arashaje. Yemwe reka tube dufata ingingo vy'ukuri, dufata ingingo na cyane cyane nk'izo zijanye n'ubutunzi. Burya ingingo utayifashe uno munsi ukarindira umwaka, ukarindira imyaka ibiri, ubutakaje byinshi cyane mu bijanye n'ubutunzi. Icyo nicyo kirahombya amashirahamwe atari make ya leta. Twubake ihinguriro ryacu muri leta, mufate ikibazo mu ntoke, miliyoni 225 ihinguriro rikora ridandaza, muve mushiraho structure nziza biherekeza, hanyuma amakonte yayo muyajera mugirante, mugabo ihinguriro muri dote muri he by'ukuri ububasha bwo gushobora guhingura isukari ku buryo bashobora no kugirante no kugira kimbure, bizoce bitugabanya n'ayandura ibiciro by'amasukari mumaze mu imisi, byo tugabanya igandura y'ibiciro 8,000, 10,000, 10,000, byo gabanya. Kubera iki ibyo byose biko biraba? Kubera ko la demande mu bisanzwe igiciro ni produit ya offre et demande, nta kindi. Igihe demande ibaye nini, offre ikaba ntoya, twitegeka igiciro kiba kinini. Ibyo niyo ni Emmanuel Sinzohagera n'umukuru w'inama nkenguzamateka aravuze amajambo y'inkoramutima. Emmanuel Sinzohagera n'umwe mu bagabo Uburundi busigaranye bavuga ijambo kumva ko gose bipfuza impinduka. Emmanuel Sinzohagera kandi avugwa muri ba bantu babona ko intwara President Ndayishimiye yananiwe, ariko akakunda kwerekana ibitagenda neza nubwo atagihinduka. Hari n'abavugwa ko yoba ari umwe mu bari muri wa muguvuga kuri Miragi rya Petero Nkurunziza, abo nabo bakaba bagwanya ubutegetsi baburimwo. Ibyo ni vyari bivugwa cyane, biba byagarutswe ko. Tugaruke ku yandi makuru. Twatanguye dukurikira amakuru ku mukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi wiwe mu nama idasanzwe ya komisiyo yabereye mu gihugu c'u Burundi. Hari ibitari bike byabereyemwo, abenshi mwarabonye amafoto, amasanamu, ariko icatangaje abantu cyane ni imodoka y'agatangaza umugore wa President Ndayishimiye yajemwo. Uyu nawe akaba ari Angelina, aho bavuga ko President Ndayishimiye muri kino gihe ngatari watwaye, ahubwo igihugu gitwawe n'umugore wiwe. Mbere yuko tuja ku vyavuzwe ndetse n'ibiriko biragarukwa ko cyane, ngira tubanze tugaruke gatoya cyane kuri no reresi igaragaza umugore wa President Ndayishimiye aza mu modoka nziza cyane ya limousine. Ni imodoka zigezweho, ni imodoka izimvye ku rwego rwo hejuru. Ngira iyo modoka murayibona ngaha, uravye neza urabona ko ni imodoka itambuka neza gose. Iyo akaba ariyo yajemwo kizigenza muri kino gihe Madame Angelina Ndayishimiye. Murabona ko nukungene arinzwe, umutekano wiwe n'intangere. Bamwe bati aracungire gusumvya n'umukuru w'igihugu, nubwo bamwe bavuga ko ari we ategeka, bakavuga ko ico batipfuza kidakogwa. Ngira muramubona Angelina Ndayishimiye. Ku rundi ruhande ariko nanone tugira turabe uko umutambukanyi uko umukuru w'igihugu Angelina, umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito nawe yaje mu modoka isanzwe. Iboneka ko gose
idashamaje cyane, ngira ni imodoka uri kurabona hano, perezida Ndayishimiye nawe yajemwo, umutekano wiwe nawe urawubona, wamengo Angelina Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu, uyu ni perezida Ndayishimiye. Ino sanamu rero yavugishije abantu benshi bavuga bati biraboneka ko ubutegetsi buri mu minwe ya Angelina, ukungene arindwa, uko acungerega umutekano. Benshi bati none ari hagati ya perezida Ndayishimiye n'umugore wiwe ninde atwaye igihugu vy'ukuri? Umutekano acungeregwa uratangaje cyane. Bamwe bati ibi twarabibonye kuri Alain Guillaume Bunyoni, twarabonye Alain Guillaume Bunyoni uko yacungwa gusumvya n'umukuru w'igihugu, umutekano wiwe, imodoka zimugendanira gose yarasumvya kure umutekano mukuru w'igihugu. Bamwe bati uko Bunyoni yahejeje ni nako Angelina azoheza. Abantu bakunda ibishayangana, abantu bakunda ivy'isi akenshi ntibaheza neza. Ati mwarabonye uko Bunyoni yambara inzahabu, mwarabonye uko yaryama ku nzahabu, mwarabonye uko ahari hose yama yiyerekana. Benshi rero bati ivyo ngivyo nivyo bizoshikira na mugore wa perezida Ndayishimiye, kubera ko biraboneka ko gose akunda ibintu. Les dignes filles et fils de l'Afrique, nous accueillons avec plaisir vos excellences, chers frères Hichilema Hakainde, président de la République de Zambie et président de la Bega nibitabire n'umugore wiwe bariko bavuga amafuti. Iyo perezida wa Zambia yamwise yicinduka. Izina ryamunaniye kuvuga, aza kuvuga ngo yicinduka. Sans toute brique de mer. hagurukanu urigungira komeza amashi n'amaguru none n'abagabo usangira ku buguru y'ubutegetsi bw'i Burundi niyo nyene, yuko bavuga igihushanye c'ivyo bakora. Bariko bavuga ngo bazotunganiriza abazoba bavuye, abo Kigali yobaha, abo bita ngo ni bapukiste. Mbega bo kwerekana baba ndi 19 Kigali yatanga, bavuga ngo nabareze tabara. Ubu bari hehe? Ko atanumwe yasubiye kubabona, ko babapfunze ntibasubire no kuboneka, atawuzi ko batabishe. Icya kabiri, abaprisonier bitwa ngo bari mu bashatse ngo gutembagaza intwaro, abapukiste bafungiwe Igitega. Ejo bundi haheze umwaka n'ibindi, ngira ni imyaka 2 ntibagiye kubaturirira muri prison, bagafata bagashirayo umucanwa, bagaheza bagasiga bugaye kugira ngo abo bahireyo bose. Imana yabo suko barabasoda bakurira kuri mire bakagenda mu ahantu hatari umucanwa. Abandi abasigaye ngaho hantu bose ntibapfuye, ntiyapfuye abantu amajana 3. Ari leta yonyene Ndayishimiye yagiye kubaturira muri prison. None ubu bariko bavuga ngo nibazana abantu, nta na puce bagize, kuko abo bitwa ngo bagize puce n'abashaka gukiza igihugu. Kandi East Africa yarabaciriye imanza, iremeza neza ko Nkurunziza ari we yahemukiye igihugu. Ariko abo bantu bashaka gukiza abarundi. Rero
ariko arabesha ngo nibabahe ngo abapfukize ashaka abo yica nk'uko birirwa barabica, birirwa barabanyuruza, birirwa barabapfunga bamaze n'ababapfunze batagira n'ibyo ata n'icyo bakoze. Ubu bamaze imyaka bari muri prison no kubeza barabejeje mugabo ntibabakure mu maprison. Seti ni honde, aba bantu barabesha bakora ibibi gusa bariko barondera abo bica. Ariko ibyo ari byo byose Burundi ubwo na buri maso niko bahora baca umugani, ibi byose bakorera abarundi bazobyishura mu bintu byinshi. Ubwo rero mbere namwe umuntu yubahuka agahamagara ibihugu ngo bize kugirira inama iwe, azi neza ko afise ubukene mu bintu byinshi. Ubwo rero ngo ni ukwiyemeza kugira ngo baze babone ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze. Ego namwe ndabivuga kiratunze, mugabo kibuze abagitunganya wumva gitunze iki? Urahamagara abantu nk'abo baza kugira bace baza bakugaye babone ko atacumaze, era ibyo bariko baravuga.